jewe iyo mvuga nijya watemberewe n'umuntu yibaza ko hariho ubugari n'inyama agira agiye usanga umuzana ibijumba. Okay, iyo ndayibuse mugabo sije ahubwo n'ujya mujama yansanze muiri wanje kugira ayari umujama nyene yaraje kunemerera turavugana yasanze iwanje bariko bateka inyama acha yibaza ko aguma yilamba ngo ndarya inyama iba kuri inji ndani inyama cyasoki iba kuri ibijumba. Comedy iratwenza ikaba ifise na message abandi bakina izidafise ubutumwa. Oya agenda ubu n'ubutumwa we nwambye ntange ubutumwa bwo hanyuma kugira duheze ikiganiro cha East Kingdom TV. Urasiko unayifashe East kandi ndazi ko ari fresh music vuga neza sha East. Hello guys, kaze kandi kuri East Kingdom TV. Ikiganiro ni questions murakimenyereye ubugishikiriza ni DJ Saido. Bende camera zo bandi kumwe n'umuntu akomeye cyane. Mumisibike muzomubona. So muramuzi. Hama uno musi tuza turi kumwe n'umuririmbyi akongera akagira na comedy. Mukanya muramubona kuri East Kingdom TV muramwumva. Hama nimwibagire kugira share, subscribe kiganiro cyacu, ntimwibagire kuturaba live kuri Facebook. Instagram hose turahari. Mukanya tugira tuganire nawe ni byinshi agira tubwire muri music yiwe n'akazi kiwe ka comedy. Bakunzi ba Kingdom TV nkuko twabimenyereye mwamaze kumubona ni umwe akora akazi kandi gakemerwa ninde muge agira bibwire ngaha ni hello guys bite ngaha muri Fresh Pick Music. Fresh Pick Music ni poa kabisa, turaho turashimira uhoraho. Uno musi tugusanze muri Fresh Pick Music muriko murakora music cyangwa nibindi bikorwa bibazanye ngaha muri Fresh Pick Music. Ambo je ndibaza ko muri Fresh Pick Music niho nkorera indirimbo zanje. Yego umva twagusanze uri kurakora ganje je ndi kukazi. Urashaka kutubwira indirimbo ari kurakora ngene yitwa canke? Ambo nariko ko bariko bakora beat bariko bakora beat mugatumva amajwi menga arimwo ni beat gusa ariko rakora canke amajwi aramaze gutangura kuyashiramo turakugora. Oya shindashiramo amajwi. Umva sorry gato tuganire kuvyerekeye akazi kiwa abantu benshi baragakunda, so benshi ntibaramenye wo tuko turavugana. Urashaka kwipresenta ngaha kuri East Kingdom TV bakubone kandi abasanzwe bakumenyereho nibindi. Ambo je mu bisanzwe amazina yanje y'akazi je nitwa Arakandi Negative giswi kinobera gifyondo kishire ku mavi auzubilaite libre mangiri machinchi malo mpakala ngabuke kiyangira nanzira nalompa Kambalanga 3e qualité. Ego ni Kambalanga 3e qualité n'umukomedie n'umuririmbyi. Izo mpano zose zakujemwo ubwo nyene ucura zikoreramo zose. Je ndibaza ubwa mbere na mbere jewe narakina amakomedi cyangwa narinjira mu bintu vy'amafilme. Nakunda kuririmba. Kuririmba ni ibintu nakunda sana kubera entourage yanje y'abantu twakunda kuba turi kumwe n'abantu nyene bakunda kuririmba. Bose twari kumwe muri entourage imwe tugira nuzenya ibintu by'amafilme mugabo zari etape zibiri, ariho abaririmba n'abandi bakina amafilme. Twarigabuye bamwe baririmba abandi birinjira mu mafilme n'amakomedi. Hama ubandanije ukazi urumva mwagakoze ugigatangura waronse umuntu abigufashamwe cyangwa mwace mugira ikintu bita intuzenya club kugira mwese mwifashe kutuntu tumwe. Je ndibaza muri ico gihe twari muri club, ni nka club group, ni group twarimwo abantu benshi. Ico gihe yari group twarabasani benshi babakinyi b'amafilme n'abaririmbyi. Yego none Negative kumbenga uratuje sana kuri mic ya East Kingdom TV. Turashaka bijya orugira byespira abantu uze kubitwereka ngaha mukanya. Hama Negative waratanguye uravuga ati nakunze music canja muri comedy. Ibyo byose urabikora ata muntu agufasha Negative? No, je nakunze kuririmba mugabo sinatanguye kuririmba, natanguye gukina amakomedi n'amafilme ari serious. Yego comedy watanguriye ko uracayibuka utubwire n'abayirabye bwa mbere bavuga ati comedy vraiment ni nyene aheje kutubwira ayo baraheri. Urabona gutangura kuru kwinshi aro comedy ukina imwe igaciguye izina,
ariho n'izindi je hiri inyuma nakinye komedi nyinshi. yaguhaye izina ni yahe? Bo je nibaza ko komedi yamaye izina ni komedi yitwa Bwanyenye. Bwanyenye niyo komedi ya mbere yamaye izina, abantu barayikunze barayishimye kandi barayakiriye neza. Negative hariyo tuzirabye komedi wakina, twabona hari akantu hatangwa ngo Pro Entertainment, mwari muri management ya DJ Pro canke nimwe mwari mwayifonze kubwanyu? Ambo je ndibaza ko ijya TP ni TP bisigura Team Pro. Ijya nuzenya twakiniramwo za platform na za ijya TP page ya Facebook. Je ndibaza TP ni TP Entertainment. Ni ibyo kwa DJ Pro kandi nibyo twatanguriye ko ibyo twatanguye nyene turiko turakora akazi twiyumva ko turiko turakora. Twatanguriye hajya. Novuga ko twatanguriye hajya. Bivuga yuko kugeza uno munsi muracari kumwe na DJ Pro. DJ Pro niwe abafasha, niwe president akore kintu cyose mugira muri iyo TP. Mboje ubu ni turi kumwe, mugabo aramfasha byinshi n'ubu. Mugabo ari ibintu byinshi arimwo, turacari kumwe mugabo ari ibintu byinshi ariko arapanga. Muracari kumwe muga muri TPC ntubarizwayo? Oya, muri TP simbarizwayo, mugabo ni turacari kumwe. Kubera ari byinshi afasha, ari ibintu peut-être gupostinga kuri platform, kugira ibiki no mu mwanya wose nkeneje mba ndi tayari. Ijya kundi yose tubona mukinana hajya bose baragira ico batereramwo cankwe ni negative ku mutwe wiwe agira ico agize kugira ibikorwa bibandanye bitera imbere. Iyo crew uvuga ni crew yo muri TP canke ya negative? Ubu turabona negative comedy. Je ndibaza negative comedy kuri ubu ni ibintu byose ni jewe. Ibintu byose ni jewe, ni gwanje. Negative comedy ijya TP nakubwiye ko twafashwa na DJ Pro. Yego. Inyuma yo gufashwa na DJ Pro ubuvuga ati ubu negative comedy ni gwanje. Bivuga yuko ko bajya bakina indani ari wewe uri CEO w'iyo negative nkuko yitwa negative comedy. Bivuga yuko urafise uburyo bwose bubati ndabafasha abantu tuko turakorana kono kazi. Mbo sinovuga ko ndabafasha, ahubwo turafashanya. Kwera je urashobora kuri boss ugatanga amahera, mugabo rero ari mugihe utanga amahera udafise abakina, none bica bigenda gute? No kuvuga ko dufashanya, mugabo ijya negative comedy ni gwanje. Novuga ko ibintu byose ma organisation z'abakinyi n'ibiki byose ni jewe, mugabo n'abamfasha nyene barahari. Inyuma yo kubafasha mugafashanya, nta kandi kazi uba ukora vuga ati niko kamfasha kugira ngira bino bintu? Ni comedy gusa arizo zikwinjiza amafaranga? Bo je ndafise kandi kazi, mugabo ni private. So ntago biko kukatubwira muga ako kazi niko gatuma ugira comedy. Tuvuye muri comedy tukaja mu umuziki wowe ubona ufatanije niyo comedy ni giki bikungura muri uno mwanya? Kuvuga ko ibyo kunguka ndazi ko na benshi baririmba babizi. Inyungu z'umuziki ngaha mu Burundi si cyane, mugabo ukoresheje umutwe urunguka, ni mitwe gusa. Negative uvuze ati ukoresheje umutwe urunguka muri music. Hari abandi bavuga ati umuziki nuriha, abandi bavuga ati jembeshejweho n'umuziki. Mbe why ingorane iri hehe? Ingorane nyabaki? Ingorane bavuga ati twebwe ntacu turonka mu muziki, abandi bavuga ati turaririmba muga ntago tugera kure nkuko, abandi bavuga ati hariho abatanzania aba Nigeria, why kuki twebwe tudasohoka tuje hanze imiziki yacu ivuzwe hanze nkuko iyo wabuvuzwa ngaho iwacu? Je ndibaza ko ndakwishuye. Support ni nkeya kwanza ngaha mu Burundi. Support ni nkeya cyane ibaho. Kuba fans, kuba journaliste cyangwa kuba producteur bakora uyo muziki? No, kuba promoter, abapromoter kabisa ni byifashe neza kubera umuziki ndundi kubera udashika ahantu. Abantu dufise ibintu byinshi mugabo kuba fans nangorane kubera abafanzi nyene barihangana kwere bana abarundi dushika ahantu. Mugabo je icyo novuga
kuri twebwe kwanza nye twebwe turirimba twebwe dukina amakomedi urashobora kumurungikira umuntu link yawe akayibona mugabo niyinjire no kwinjirayo kandi uci usanga yirirwa muri YouTube 24 hours ari muri YouTube niyinjira rega support itangura kuri twebwe tudagize support kwera support ni nko wewe worungika link ikiganiro je nce mfata rya link ndayigumizeyo sinshira abandi cyangwa sinha abandi mu magroupe umva we uriko rashika na hanu woshika erega urazi nga mu Burundi cyangwa no hanze ariho abantu bahari kubera gufasha abantu mugabo abonye akazi none rya link ni kintu nyene kigira kigenda urumva link kiratembera link ni kintu gitembera mu bantu nta support hari hagati yanyu mwebwe abaririmbyi ku baririmbyi ku bakinyama comedy support nayo ihari mugabo icyo novuga icyo nobahanura support nziza itangura kuri twebwe nyene tutagize support ya twebwe twenyene kwanza abarundi naho tuzoshika kwe ko benshi bavuga ati ngo gihugu nta nakimwe kidufasha je narinzi ko nkuko bivuze nyene uvuga ati twe tubanze dukore hanyuma dufashanya hagati yacu hanyuma igihugu naco kiboneho akarorero none bo bashaka igihugu dufashe gute avuga ati yo nkubu habaye organization y'ibintu kanaka amakampuni hamagara abastare bo hanze mukavuga ati why bahamagara abastare bo hanze kandi twebwe abarundi dushoboye aje amafaranga ntibo yaduha twebwe ibyo bintu twabigira icyo kibazo ni kimbereye kweli waye kitakubereye ukina comedy zao zirasohoka kugira comedy za quality kandi comedy nziza kandi uragira abantu bagatwenga nko kwanza no muso ubangaho dutwengeje kuri East Kingdom TV oya icyo si kibazo kuri je bero bisanzwe mugabo je icyo novuga kuguma turira ngo abasani bazana abasani bo hanze abasani ngaba bahari nukudakora kuva kuri twebwe nyene umva ntimukora gukora turakora mugabo ari ukuntu nyene okay ningo ari ibintu mu misi heze byaciye ni ibintu byinshi ngo kubera iki bagiye guhamagara abasani bo hanze erega ni uzenya ni biharuro ari ukuntu nyene ajya amakampuni araba uti duhamagaye uyu mbo two kwinjiza amahera cyangwa twosubiza amahera twakoresheje wenye cyo byumva mugaro bigaca bituma nta gihugu na kimwe kiravuga ati kampuni kanaka ihamagaye umustari w'umurundi aje kuvuza hanze mwe mwibumvira ko biva kuki sindumva Tanzania sindumva u Rwanda bavuga ati kampuni kanaka iramuhamagaye umustari wo ngahi wacu bavuga ati na negative turamuhamagaye aje gukina comedy imbere ibyo bintu urabyumva kuvuga ngo hanze baraduhamagaye twebwe nibirashika kandi nta kimwe novuga mugabo nibirashika umva ntimurakora bishimishije agukora turashaka turakora nyene mugabo naco ndabivuzeko oya gusa kirengane icyo kibazo kirengane sawa tureke kirengane negative tugusanze muri studio atubwira uko urakora umuziki mushasha abafanzi bawe bitegiki n'umuziki uzoshira muri comedy ziwawe cyangwa n'umuziki nka kujya uvuga ati nakoze ino muziki ntegezwa kwipartager n'abagenzi bumva ubutumwa je ndiko ndatanga jejo nibaza indirimbo je ndazifeshe nyinshi mfise indirimbo nyinshi mfise video zingahe za video clip z'indirimbo cyangwa video z'indirimbo ufise za comedy ufise nyinshi z'indirimbo buno harura ko mfise video ngishika nka 5 kubera nubu ndafise zindi shasha naraso uragira cover iyo zigize nihe zigushikana negative je ndibaza ko je n'umuntu wa mbere kwanza akunda gusupportinga ibintu byo ngamuhira kubera je ngize cover mbashaka ko urya nyene ndirimbo ari ahantu yoshika guca muri jewe kubera urashobora kuba uri umustar ukomakomeye mugabo ariyo support iva kuri jewe ubukene urumva none ajya ikintu kitugoye nga mu Burundi ni ikintu kimwe abasani bajya bamaze kudukurira bacha baguma bibaza ko ata kintu twobafasha peut-être ari ikintu kandi kinini yabo bagomba kuri twebwe mugabo botodushikira mugabo twebwe turi hasi tuca tubibona umuntu reka ndamufasha uku amaze gusupportinga kuri ico oya ni private nakabanga
negative ni giki gishasha muri comedy ugira utegurira abafans biwawe bagukurikirana kuri ufise channel YouTube yiwawe ndabizi kugira abafans bagukurikirane neza washaka kubabwira ati munkurikirana ngaha kuri no channel YouTube. Mboje mu bisanzwe YouTube yanje channel YouTube yanje ni Negative Comedy Plus 257 na Instagram nuko nyene Negative Comedy Plus 257 na page ya Facebook ni Negative Comedy Plus 257 hanyuma n'ibindi mu nyuma nyene ibintu byarakanye no azingene byifashe mwe ibintu byo rudumbanyo nini harakane Negative gisukinobera gifendo gishire ku ma visibility gishasha sindaheza ega ayo mazina mu bisanzwe n'amazina yo muhira yakazi harakane Negative gisukinobera nuzegere n'umunsi numwe unkatikiza ayo mazina nani urangiriye nabi uvuga nabi. Negative nikiye gishasha uri kurategura rero nkubu dushaka utwereke ikintu gishasha kuri East Kingdom TV utwenza abakunzi ba East Kingdom TV n'abakunzi bayo bose ngaha n'abakunzi biwawe Negative. Mbere kwanza iryo zina rya East urabona ko mfise ni nyinya cyangwa ni gipengu ufise ndakubwire iyo East King nambari East Kingdom TV. East Kingdom TV muikurikirane muri Instagram ni East King. We nani? Iryo zina rirakomesha ira sinzi kuno bivuga mugabo. East Kingdom TV. East Kingdom TV on channel YouTube muikurikirane mugira ama subscribing ni mukirundi ma subscribing. Mugira ama subscribe mugire like mugire na share no muri page Instagram ariho ni hose no muri Twitter Viber no mugacimbiri mubakurikirireyo East Kingdom TV. East Kingdom TV. East Kingdom TV. East Kingdom TV. gusa kimwe Negative turi mu bihe Negative comment turi mu bihe bikomeye so juste hari bamwe bakora bavuga ati ntidushobora kugira amasho cyangwa dubanda dukira akazi kacu kubera kino kiza cyateye mbe we nawe bimaze kugushikako hari ibintu bimaze guhagarara kubera kino kiza cya coronavirus. Ibintu bibavuze kumbako ni byinshi kubera coronavirus kwanza sindonga n'amahera wirirwa muri studio kwa muri Fresh Pick Music gusa nta mahera winziza muga winziza amahera ya studio vuga kwanza neza ni Fresh Pick Music. Fresh Pick Music ego sawa ni Fresh Pick Music hama ndakubwire wewe waje witwaza East Kingdom TV twe twayimenye wewe rero subiramo kwanza ni Fresh Pick Music ni Fresh Pick Music. Fresh Pick Music ni FPM majambo make wayibonye ndabibona kuko ndabona ni FPM Music ya music okay so juste ukora muri ino studio urafise yo management mbe umuntu mukorana ninde mwa mufashanya bino bikorwa ngaha muri no studio. Umuntu dufashana nga ibintu byose nga muri studio ni Radio Rasta niyo producteur wino Fresh Pick Music Mtumbaya. Why ari mubaya abandi ni no urazi iyi studio irakora now ndazi benshi baramenyereye ama studio muri town he urashobora kugenda muri town bakakugirira production mbi wishinze ngo ngiye kukorera muri town ngana town oya so juste no buterere no kumutakura Fresh Pick irakora. Fresh Pick Music kubatayizi yo bitumbereye he nkushaka kuvuga ati ndakeneye kuja kwa Radio Rasta no chahe mbe no bigenza gute mwo muhayihe address je ndavyibaza address itomowe urafise WhatsApp urafise nimero za telefone kuri page yacu ya Fresh Pick Music zirahari je ndavyibaza ko adresse isanzwe udafise telefone ya WhatsApp udafise telefone isanzwe uriko uramanuka kuri 12 urakata ugachokerayo ugakata ugatumbukirayo umaze gushika ajya kuri 12 uriko uramanuka kumutakura ari etage imwe bakoreye babonesha match Indugumba mukanya nga turamukeneye Radio Rasta producteur wa music wawe ico tumubaza mbe turashaka kumuronkaho cyangwa yatwirutse yari nga mugabo sinzi
peut-être ari ibintu ariko arakora mugabo kandi uvuze Radio Rasta ucuvuga Radio Rasta mtumbaya turamukeneye icyo tumubaza Radio Rasta atwemeze neza na neza ko ari we ahinyanyura muziki wa Negative. Turi muri studio yiwe bro uza tukakuganiriza gato yana Radio Rasta bakunzi ba East Kingdom TV uyu ni Radio Rasta umuproducteur wa Fresh Peak Music. Tugira tumubaze nimba ari we ahinyanyura umuziki wa n'abanyabuterere gusa cyanke ni Negative gusa ukorera umuziki. Tutkora umuziki wa East Africa. Bro sorry turifuza ko ramutsa abakunzi ba East Kingdom TV. Hello, my name is Radio Rasta for Q Mr. Fresh Peak Music. Mtumbaya kutarisize ko canke n'iryo Negative akwita Mtumbaya the killer on the beat. Niwe ukorera umuziki Radio Rasta cyangwa ni ukorera umuziki Negative ugakorera n'abandi baririmbi turatumva indirimbo ubakorera so juste niwe umukorera umuziki ntuze Negative cyangwa ni za comedy ziwe ariko araduhera? No, ni serious yababwiye ko ni genda mukorera kubera turi muri Fresh Peak Music akaba ni producteur nga ni genda ikora. Radio ni giki wobwira abastare bataraza nga muri no studio yiwawe bataraza gukorera nga muri no studio yiwawe? Bo icyo novuga akazi niko ko uvuga gusa kubera touch ni mama yamagara umuntu imuzana umuntu ahantu baje ndikora korera nga benshi ni bahazi me umusi kubera rya touch no yumva rya touch yanje ni yumva ko yigushimishije uzondondera dukore ngaho gatoyi ugira icyo tugirira ngaho tubone ko ari Radio Rasta. Ni Radio Rasta ari kuri East Kingdom TV turi muri Fresh Peak Music. Turi kumwe na Negative na Radio Rasta nga Radio urukura duhenda kuko program urukura kora mu muziki nituyibona. Ego ushaka beat. Ego dushaka ikintu gishasha uri kurakora dushaka tubone ibikugwa aba zisaranga gusa amabita sara no ari nga Fresh Peak twidoga mzee Chirako freestyle inapana yaga twende nivelele baby nyubiriza sheri palipe weo palibe neo nichi palibe chikondie. Ushaka tubandanye twagiye sikia baby pasako na meboza kolibe wina baby please come closer nikupase muti sunajua baby nakupenda se utane tusigombane etikisa majirane. Radio reka turekere ngaho umuziki ni bava mwiba ko ndabona yariko arakora hama Radio turagushimiye sana. Nigi kigishasha ugiye gutegurira baririmbira ngaho muri Fresh Peak Music? Ibintu ni byinshi vraiment turategura kuko ni byinshi nakazi kenshi na production nibugura gusa imbibe nzoja muri Kenya kwiga production ikaze imu isukuye neza. Hama Fresh Peak Music wisigirene? Bon, Fresh Peak sinkora je nyene hariho producteur benshi hariho ba Zaki Classic hariho abandi bapeti bakora nganye n'ama beat basara babizi gukora cyane gose. Radio Rasta abaririmbi wakorera hari bamubazo haba bakumisinga mse? Nuko nibikogwa ni ngombwa ngende kubira nzoza n'indi quality tuhindure industry y'umuziki. Ego turabashimiye Radio Rasta mtumbaya hama bakunzi ba East Kingdom TV murabona ko twari muri Fresh Peak Music. Twari kumwe na Negative na Radio Rasta muri studio yabo hano bakorera umuziki. Radio Rasta avuze ati mu misiza ndashaka kuja bugura imbibe ndashaka kugenda gukora ibindi bikorwa hariya nongereze ubumenyi mfise hama ndibaza mwababonye mwumvise byo Negative ntiyadutwengeje bikwiye muga hari ikintu kimwe ngira ndamusabe Negative ndifuza ko bijya bintu wamukoreye ujya mudada na Joe